bantu b'Imana ngiyi imodoka ikurindire kugira ngo ushobore kwitsindira. Aho tuzanye umuduga mushasha, imoto zibiri zishasha, twashatse kushimira abakiriya bacu twamaranye umwaka. Naho vya kwanga bikugendesha ibi amapine ane birashobora gukunda kugendesha amapine abiri. Ni tombola idasaba kwiyandikisha, umukiriya wese ahari arashobora kuyinjiramo akoresheje kujya ahamagara bisanzwe, ari umuhora wacu, iyindi mihora, canke guhamagara hanze y'igihugu. Bigenda rero gute? Umuntu ahamagaye iminota 25. Ibi vya tirage au sort kenshi na kenshi hari abantu bamwe bayitinya bakavuga ati ibi bintu birashobora kubamo ka mwana wa mama. Mbega mwebwe muri Connect Wireless nike kintu mwizeza abantu? Ndakubwira ko namaze kwitserera ngaha guvana nanje. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na muherereye ndabakuri mikro ni jewe nyene Juste Gael ekeje befumorisa eke Black Machine Black biano camera mwita umusaza mwari bwabone aho umuntu akunda umunywanyi wiwe ku buryo ashobora kwiyumvira kubukiza kugenda n'abaguru. Ndakubwira nti bishoboka ahantu hamwe gusa bantu b'Imana ngiyi imodoka ikurindire kugira ngo ushobore kwitsindira hama ukire vya bintu ya mirongo. Ndakubwira ko munsi twamaze kuva turi twagiye ahandi ndabwiye Connect wumve wireless. Ndabwira ko buno n'ubushimwe butegekanije kugira ngo bigende neza kwa kuri ahandi. Ndabwira ati naho vya kwanga bikugendesha ibi amapine ane birashobora gukunda kugendesha amapine abiri kwa kuri ahandi. Ndabwira ati biza kugenda gute, bimeze gute, bisaba kugira ngo ushobore kubitsindira. Cyese ndahindura nitwa Juste Gael tuma duhure numwe mu basanzwe bariko barakora kino gikorwa, ariko vyonge tuza kumenya byinshi kuri Connect Wireless kwa kuri ahandi. Bero camera mwita umusaza cyane nitwa Juste Gael sindahindura. Ndakubwira ko namaze kwitserera ngaha guvana nanje kwa kuri ahandi. Nkuko nababwiye tukaba turi muri Connect Wireless neza cyane. Ndabwira ko turi kumwe no muyobozi ajetwe ihamagara aho mbavuze ibijanye no kurungika ubutumwa no kwakura. Ndabaramusanya ko muyobozi. Ndabaramukije. Nizera ko meze neza. Yego nsa. Mwashobora kutwigibwira? Je nitwa Niyoyeza Belize. Yego. Nkuko wari ubivuze njejwe igisata kijejwe guhamagara no kurungika ubutumwa bugufi muri Connect. Iyo umuntu yumvise ngo Connect irabakunda hagacaja ko natombora umuntu atahura iki? Umuntu atahure yuko Connect yumviriye ku bakiriya bayo ko ishaka kubereka ko ariho iri, ko ibakunda muri ibi biheze umwaka, yuko tubafise ku mutima. Yego natombora rero ikacijana yuko dusaba umuntu guhamagara canke kurungika amahera kugira ngo aje muri iyo tombora. Turaza kwivugana kugira ngo abaturaba bamenye byinshi kuri iyo tombora. Si rya mbere mutunganije amatombora, kubera iki ino tombora ya Connect irabakunda mu gihe tusanzwe tuzi ko umuntu adukunda kandi? Ego si rya mbere. Connect yama itegura amatombora mu gihe c'uguheza umwaka. Rero ni mu rukurikirane rw'izo tombora twagize n'ubu dushatse kuzana tombora aho umukiriya tushatse kumuha vyiza vyinshi, aho tuzanye umuduga mushasha, imoto zibiri zishasha. Twashatse kushimira abakiriya bacu twamaranye umwaka, hanyuma kandi abataye amakarte SIM bahora muri Connect tubaha ikaze nabo nyene barimo muri iyo tombora, ndetse n'abashasha ko izobandanya. Ego. Bisaba kugira ngo umuntu aje muri ino tombora? Ibisaba kugira ngo umuntu aje muri tombora nuko akoresha carte SIM mu guhamagara kujya bisanzwe. Ni tombora idasaba kwiyandikisha, umukiriya wese ahari arashobora kuyinjiramo akoresheje kujya ahamagara bisanzwe, ari umuhora wacu, iyindi mihora, canke guhamagara hanze y'igihugu. Bigenda rero gute? Umuntu ahamagaye iminota 25 ku kwezi, ku kiringo c'ukwezi, bimuha
uburenganzira bwo kuronka inota imwe ringana n'itike imwe y'iyo nimero yiwe. Ego. Hanyuma ikindi gisabwa nuko tumusaba kugira gukoresha EcoCash mu ntumbero yo kugwiza amahirwe kugira ngo abakiriya baronke ibindi bisata bashobora gukoresha kugira ngo batsinde. Twarashizemo igisata ca EcoCash aho dusaba umukiriya kubitsa amahera ashikana ibihumbi 5 naho nyene aronka inota rimwe, mugabo iryo nota akarironka yamaze guhamagara. Yego, nivyo bisabwa, nta kindi ni ugukoresha carte SIM kurya bisanzwe, ugahamagara umuhora wacu ku mihora yindi canke guhamagara hanze. Biko biza ku yindi point bidasanzwe, muriko muratubwira ibijanye n'ino tombora, ariko nkasubira nkiyumvira ni bande bagenewe kuza muri tombora? Abantu bagenewe ino tombora ni umukiriya wese wa Econet afise carte SIM. Iragenewe kandi n'abantu bigeze kuba bakoresha carte SIM zacu mugabo batakizifise, agiye akayigura ku mashope yacu canke ahantu hose hari umuaja wa Econet, nawe nyene arashobora kwinjira muri no promotion. Abakiriya bashasha bose baje ku muhora wacu nawe nyene barimo muri iyo promotion. Erika abantu bose bari ku butaka bw'igihugu cacu c'u Burundi, ruguru, ibujumbura, ahantu hose abakiriya bacu bari, umuntu wese arashobora kuja muri iyo tombora. Ku banywanyi mufise imodoka n'imoto zibiri umenga ni ibintu biki? Ubwo ntizaba dusanga ubwo bushima umenga ni bukugiranije n'abanywanyi mufise, bo bivuga kwiki? Iyi tombora yacu izomara igihe kitari gito, mugabo twacatse gutanga imoto zibiri n'umuduga muri kino kiringo ca mbere, mugabo n'itombora izobandanya uko iminsi izoziragenda bazobibona abakiriya bacu yuko après iyi promotion tuzoshiraho iyindi. Ego, uko iminsi izoziragenda bazosha babibona. Nibe bisabwa kugira ngo umuntu ashobore gushika mu kibanza ca tirage au sort, bizogenda gute? Kugira ngo umukiriya azoje muri tirage au sort ni ukuvuga ko azogwiza amanota ategerezwa, amanota afise. Mu byo navyo ni mu guhamagara ya minota 25 navuze ibuha inota rimwe. Minota 25 ku munsi cyangwa ku kwezi? Tuzoharura ku kwezi. Ni ku munsi tuza turaharura, hanyuma tugateranya ku kiringo c'ukwezi kose, tukaraba abafise iminota 25. Ushobora no kwishikana mu munsi umwe iyo minota 25, si kuvuga yuko ari mu kwezi kose. Hari umuntu ashobora kuba telefona umwanya munini, iyo minota 25 mu munsi umwe akaba yahejeje kuyigira. Yego, mugabo mu kugwiza rero amahirwe ni ukugwiza kangahe ushobora kuronka iyo minota 25, kubera navuze yuko iminota 25 guha inota rimwe ni nka tike imwe. Ni ukuvuga ugwije amatike uba uri kuragwiza amahirwe yo gutorwa muri iyo tombora. Ibi vya tirage au sort kenshi na kenshi hari abantu bamwe babitinya bakavuga ati ibi bintu birashobora kubamo ka mwana wa mama. Mbega mwebwe muri Connect Wireless nike kintu mwizeza abantu muri no tombora kugira ngo ntibazo kwisange hagiyemwo ka mwana wa mama? Nashaka kubahumuriza abakiriya bacu ko biri mu muco, abantu bazoja muri iyo tombora n'abantu bazoba bashikanye ijya minota 25 no kuduga, kuko uronse iyo minota 25 aja muri system izogira iyo tombora. N'abandi uko ku munsi uko twijije iminota 25 ucuja muri iyo system. Hanyuma kandi ni machine icibikora, si twebwe tubyikorera, ni machine bikora hanyuma igatora umuntu yatomboye. Si kuvuga ko hariho kamwana wa mama, urumva ko tutogenda nguje mu machine ngo tuhindure. Hanyuma ikindi naco nokongera ko nuko utowe azohamagarwa n'inumero 123 yame hamagara batsinzwe. Ntihazogira utinya kuyitaba kuko benshi baratinya. Abo tumaze guhamagara mu matombora bakanka kubuza bakibaza ngo naba escrow, mugabo ni nimero yacu ihora ihamagara abatsinda no mu matombora aheze niyo twakoresha. Muriko muratubwira ikintu kijanye n'amanota, mbega
umuntu ashobora kubahamagara akavuga ati jewe iyi minota 25 jewe iyi minota 25 ndabona ko ushobora kuba ndayikwiza mu ndwi cyangwa mu kwezi amenya gute amanota agezeko? Ego murakoze cyane kugira ngo umukiriya amenye amanota agezeko hariho kode twashizeho akanyenyeri 123 akadirisha ucuja kuri menu ucubona aho bakubwira ngo injizamwo igiharuro rimwe ukejeje kuyishiramwo ucubona amanota ufise. Ayo manota nayo sayuwo munsi nyene ni kuvuga tuguha amanota y'umunsi ukurikira kugira ngo tube twaharuye iminota yose wakoresheje yego ucuyabona amanota iminota wahamagaye mu munsi ukurikira ucuyabona ugize iyo code. Bariko baratubwira ikintu gikomeye ariko umuntu agiye kuraba neza mwatubwiye abanywanyi ba Econet n'abafise iyo carte SIM bashobora gusubira kuyuguruza bakaza muri no higano ariko cyongeye abantu bose bafise carte SIM ya Econet Wireless baremerewe vy'ukuri gukoresha ayo mahirwe y'iyo minota. Narijya dushaka tuzi ko hari abantu ushobora gusanga bakora muri Econet Wireless cyangwa ugasanga bakora bafanikiye n'abakora ngaha bimeze gute? Ego iconye abantu benshi barakunda kugira amakenga bavuga ngo ijya mu modoka irafise uwayandikiwe irafise umuntu azoyitsindira benshi bikaca bibabera intambamyi yo kuja muri ayo matombora. Nashaka kubahumuriza ndababwira yuko hari abantu twakuyemo muri izo promotion na cyane cyane abakozi ba Econet abatambukanye canke abakozi ba Econet ntibarimwo. Ikindi naco twarakuyemwo amanimero abantu dufitaniye amasezerano na Econet nk'ama postpaid ama CUG ama float n'amanimero yose yoba yanditse ku ma societe tuba dufitaniye ama partenariat nabo abo bose twarabakuye ko kugira ngo iyo promotion yacu igire abantu bayemere. Yego muraje kutubwira aho bazoca kugira ngo barabe amanota yabo ahazo bageze mbega habagira amakenga bakavuga bati mbega ivyo mutubwira vyaho duca si bidutwara amahera mbega vyo mubivuga kwiki? Ego benshi mu matombora yaheruka tugiye kubabwira vy'amakode baragira ubwoba ati none biciye bidutwara yana twaduhera duke twari dufise. Yego mugabo rero iyi kode akanyenyeri 123 akadirisha nta mahera igutwara niyo kugira urabe amanota ugezeko ajanye n'iminota wagiye urahamagara. Yego ni kugira ngo umuntu ntazavuge ngo je narahamagaye mugabo sinigeze mbona ntogwa canke sinigeze mbona amanota mfise. Ni kugira umuntu wenyene yirabire amanota afise wenyene abone ukungene karatera imbere bishobore no kumuha n'umwete wo kubandanya ahamagara canke aduza amanota yiwe. Tugomba duse n'abasoza ikiganiro cyacu nakaye kajambo kagakingarungi mwoshikiriza. Ico noshikiriza abanywanyi bacu n'ako baradukurikirana nuko tubahaye ikaze muri promotion. Ni promotion iriko irabera mu gihugu cose. Umukiriya naho aba ari ruguru ntatinye guhamagara ngo yinjire muri promotion. Uzotsinda naho azoba ari ruguru azoronka ako gashimwe tuzomuhamagara n'ijya nimero 123. Ico dusaba gusa nuko ukwiza ijya minota 25 twaguhaye si kuvuga ko uzoba uri Bujumbura gusa ari wazotsinda n'abantu bose bafise carte SIM yacu. Mpamagarira n'abantu bazitaye bashaka gusura kugaruka ku muhora wacu yuko amashop yacu yuguruye carte SIM yacu bugwa 2000 gusa. Tubahamagarira bose kugaruka bagasubira bagahamagara bagasubira kaja ku muhora wacu. Amahigwe n'ayabantu bose mwavyumvise nabibasiguriye havuyemo gusaba umugwi mutoyi mbwa abandi bose barashobora kuja muri iyo tombora. Tugusaba gusa kuhamagara iminota 25 ukaronka inota rimwe ingana na tike rimwe. Tukagusaba nuko ubitsa amahera 5,000 n'imiburiburi amahera 5,000 kuri konte yawe ya EcoCash kandi ukaba wahamagaye kugira usubire uronke inota.
ego nico nashaka kuba guherezako ego ndabashimira cyane nyakubahwa muyobozi ndabashimiye namwe nuko shimire mu mwese mwabanye natwe shimire ishyirahamwe Econet Wireless atakora itagira kugira ngo ibandanye igimvira ku munywanyi waryo ndabwira ati amahigwe na yawe Econet irankunda iragukunda Econet iradukunda Econet irabakunda ndabwira ati baba cha la vista ushulu mushulu ushula none